yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Muri ibi byaravuze ngo ni Imana ikiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu majuru no mu isi. Ni Imana ibohora abantu bayo, ni Imana igenda ibana natwe muri byose. Ni Imana ica inzira aho zitari, Imana itembesha amazi no mu bugaragwa. Reka tuyihimbaze, tuyivuge ko ari Imana yera, ko ari Imana ikwiye ishimwe n'icubahiro. Tuzamure icubahiro cyacu tuyihereze Imana, kuko Yesu arabikwiye, arabibereye. Mw'isi no mw'ijuru ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe, ntawe ukora nk'ibyo akora. Nta Mana twabonye yindi ishobora gukiza uretse Yesu gusa. Nta yindi twabonye ishobora guhana ibyaha uretse yonyine. Nta wundi twabonye ashobora gusanga umugorwa akamukura ku cyavu akamwicaza n'ibikomangoma. Niyo Mana yonyine, reka tuyikomere amashyi tuyicubahiro. Uno mugoroba tuzamure icubahiro cy'Imana, tuyishimire. Abazi kuvuza impundu tuyivugize impundu, abazi gukoma amashyi tuyikomere amashyi. Imana tuziga abantu, Imana turinda, Imana turwanira intambara, kandi Imana ibana natwe mu gihe gikomeye. Irabereye ishimwe, irabereye ishimwe, irabereye ishimwe. Haleluya, urabibereye mwa, urabibereye mwa. Yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Muri ibi byaravuze ngo ni Imana ikiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu majuru no mu isi. Ni Imana ibohora abantu bayo, ni Imana igenda ibana natwe muri byose. Ni Imana ica inzira aho zitari, Imana itembesha amazi no mu bugaragwa. Reka tuyihimbaze, tuyivuge ko ari Imana yera, ko ari Imana ikwiye ishimwe n'icubahiro. Tuzamure icubahiro cyacu tuyihereze Imana, kuko Yesu arabikwiye, arabibereye. Mw'isi no mw'ijuru ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe, ntawe ukora nk'ibyo akora. Nta Mana twabonye yindi ishobora gukiza uretse Yesu gusa. Nta yindi twabonye ishobora guhana ibyaha uretse yonyine. Nta wundi twabonye ashobora gusanga umugorwa akamukura ku cyavu akamwicaza n'ibikomangoma. Niyo Mana yonyine, reka tuyikomere amashyi tuyicubahiro. Uno mugoroba tuzamure icubahiro cy'Imana, tuyishimire. Abazi kuvuza impundu tuyivugize impundu, abazi gukoma amashyi tuyikomere amashyi. Imana tuziga abantu, Imana turinda, Imana turwanira intambara, kandi Imana ibana natwe mu gihe gikomeye. Irabereye ishimwe, irabereye ishimwe, irabereye ishimwe. Haleluya, urabibereye mwa, urabibereye mwa. Turagukomeye amashyi abo wagiriye neza, abo uzigama ku murango no mw'ijoro. Turagukomeye amashyi kuri uno mugoroba. Turazamura icubahiro cyawe Mwami Yesu Kristo. Turipadikanije n'ibinyabugingo n'abamarayika mu guhezagira izina ryawe, tugushimira tukuvugiriza impundu Mwami. Tugakuri Imana yera, Imana ihambaye, Imana ikomeye Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Muri ibi byavuze ngo naho b'abanyacubahiro, ngo Yesu we n'agaheta, Yesu we n'agaheta, Yesu we n'agaheta. Mwami turagushimire kuri Imana yacu rwose mwizigirwa. Amashina yawe Mwami Yesu, umuntu mwiza mwizigirwa. Warakoze Mwami kutugirira neza, warakoze Mwami kutugirira neza. Turaguhezagiye Mwami Yesu, uhezagire n'aya mashikanwa Mwami Mana nziza tugushikaniye nk'ikimenyetso Mwami cya reconnaissance Mwami. Abo wagiriye neza, abo watabaye, abo wakijije, nous voici Seigneur devant toi, tuguha icubahiro Mwami no mu byacu Mwami Yesu Kristo. Mana ukomeze Mwami Mana nziza, ugira neza washoboye kuronka icyo ashikana, umuhezagira aho yakuye Mwami Mana nziza. Yesu aronka icyo kwasubira Mwami Mana, ndetse Mwami utashoboye kuronka Mwami Mana. Turamusenge Mwami Yesu Kristo, yarafite umutima Mwami Mana wo gushaka gutangira Mwami Mana nzima, ariko Mwami kuri no mugoroba kashoboye kugehanirwa. Turamusenge Mwami Yesu Kristo, Mana ngo umugirire neza, umucire inzira, abone igitangaza cyawe Mwami kuri no mugoroba. Mwami ko yaje imbere yawe kuguha
guhimbaza Yesu ntataha ubwo abona kugira neza ko gushika kuri uwo mwami urakoze mwizigirwa wakomeze kubana natwe mwami Yesu Kristo no muri programu ye gukurikira mwami Mana nziza yawe mwami Mana nzima ijambo ryawe yawe mwami Mana nziza mwami Yesu Kristo ni yamanimo akurikira mwami Mana Seigneur turakwimitse nk'Imana ikomeye turagwaye ikaze mu ishengero ryawe turagwaye ikaze mu mitima yacu turagwaye ikaze hano hantu mwami Mana nziza ureke icubaro cyawe mwami Mana nziza gitwikira ahantu mu izina ryawe rya Yesu Kristo mwami Mana nziza mwami ubwiza bwawe butembe hano mwami Mana nzima umuntu wese yaje hano mwami Mana nzima atwikirwa n'ubwiza bwawe kumwe Mose yaduga umusozi mwami Mana ubwiza bukamutwikira mwami Yesu Kristo akavayo mwami ari tatuye parta gloire mwami turasenze nguro mugoroba utwikira ubwoko bwawe umuntu mwami Mana nziza yarafite ikintu kimusamaje mwami Mana nziza kikugaho mu izina ryawe rya Yesu Kristo abone kugira neza ko gushika kuri we ibyizigiro ukwizera n'intsinzi ya mwami Yesu Kristo bishike ku bugingo bwe Mana nziza kuri umugoroba mwami uzobuko cyane gose mwizigirwa turatangarije Satani ko yatsinzwe n'izina rya Yesu Kristo nakibanza pise ku bantu b'Imana nakibanza pise kuri ino koraniro turasenze twimwe kugami bw'Imana ahantu Yesu tugirire neza gose mu Imana uzobukoze cyane gose mwizigirwa muri byose komeze guhabwa icubahiro bimwe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo dusenze mwami amen amen Mana ishimwe cyane Yesu abwi icubahiro Mana ishimwe baje Mana ishimwe gose reka duhe icubahiro Imana yacu mu gutarika ibiganza twereke Imana ko tuhari uno mugoroba twaje imbere yayo kugira ngo tumutazire n'Imana igira neza Mana ishimwe numvise nongeye guterwa intege n'umunezero wo gutazira Imana kuri uno mugoroba dufise ibintu byinshi tuza gusangira kandi byiza Imana yaduteguriye ariko hagati aho numvise hari ijambo twosangira umwanya mutoyi riri muri Luka igice cya 19 kuva ku murongo wa 29 ushikane ku murongo wa 39 Mana ishimwe numvise nk'umutwe w'ijambo novuga ngo hari ibyo twabonye Yesu akora bidutera gushima Imana Mana ishimwe no musenga murakana hari ibyo twabonye Yesu akora mu buzima bwacu bidutera kumushima Mana ishimwe reka dusome muri ayo majambo Luka igice cya 19 gushika ku murongo kuva ku murongo wa 29 gushika kuri 39 aravuga ngo Yesu ashika Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba ageze hafi y'Betifage ni Betania ku musozi witwa Elayono atuma babiri bo mu bigishwa arababara ati muje muri iriya mihana iri imbere yanyu nimwayishikamwo murabona inyana y'indogoba iziritse ata muntu yigeze kuyigenderako muyiziture muyizane kandi nihagira ubabaza ati niki gitumye muyizitura mumwishure muti databuja niwe ayigomba abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye bariko barazitura ya nyana y'indogoba beneyo barababaza bati ko muzitura iyo nyana niki barabishura ati databuja niwe ayigomba bayizanira Yesu bayishirako impuzu zabo bayiterekako Yesu ariko aragenda basasa impuzu zabo mu nzira agira shike ageze ku kamanuko k'umusozi wa Elayono ishengero ryose ry'abigishwa ritangura kunezerwa no guhimbaza Imana n'ijwi rirenga bayishimira ibitangaza babonye byose bati hashemezwe umwami aje mu izina ry'Uhoraho amahoro abe mu ijuru icubaro kibe ahasumba ijuru abafarisayo bamwe bo mu ishengero baramubarira bati mwigisha zibiza abigishwa bawe arabishura ati ndababwire aba nibahora amabuye arasemerera Mana ishimwe Yesu abwe icubahiro reka nsabe François adusomere aya majambo mu gifaransa ari utujambo shakamwo numvise nongeye gukunda cyane twanteye kugira
kumva izindi ntege n'umunezero wo gutazira Imana. Luka igice cya 19 kuva kuri 29 gushika kuri 39. Luc 19, 29. Lorsqu'il s'approcha de Bethphage et Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya en avant des disciples aller au village qui est en face de l'aile, dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur laquelle personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amène-le ici. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Pendant qu'il détachait l'âne, ses propriétaires leur dirent, pourquoi détachez-vous cet âne non? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Puis, ils amenèrent l'âne à Jésus et jetèrent les manteaux sur l'animal et y firent remonter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens attendaient les manteaux sur le chemin, tandis qu'il s'approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, toute la foule des disciples, pleine de joie, sont mis à louer Dieu d'une voix forte, pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. Amen. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, Maître, ordonne à tes disciples de se taire. Jésus répondit, je vous le déclare, ils se taisent, les pierres crieront. Manishim, Yesu agucyubahiro. Turi kumwe bene data. Aya majambo atwereka Yesu ngo ariko arasubira i Yerusalemu. Cyari cyo gihe Yesu novuga ko yaragiye kurangiza mission, ko cyari igihe aja kugira gufungura Pasika ya nyuma i Yerusalemu. Hanyuma kandi ikintu cyaciye gikurikira nuko Yesu yaciye afatwa mu nyuma acakora igikorwa cyari cyamuzanye hano ku isi cyo gucungura umwana w'umuntu. Ariko imbere yuko asubirayo Yesu yari yahungiye ahantu bita Galilaya. Yavuye i Yerusalemu bamurondera bashaka kumwica, avayo arinyuranganya aragenda i Galilaya, amara igihe kitari gito avuga ubutumwa bwiza nko mu buhungiro. Haragera igihe mugabo igihe cyo gushitsa mission y'Imana agaruka i Yerusalemu. Ijambo ry'Imana riratwereka ngo iki gihe yagarutse atari wa wundi yagiye, ko yaragarutse agarukanye icubaro c'Imana, kuko igihe ciwe cyari kigeze cyuko azana intsinzi mw'isi n'icubaro cayo kikagaruka aha ku isi nyene. Imana dufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Ariko araza ngo abwire intumwa, araza ati mugende, murabona iriya mihana mubona, gendayo muraza kuhasanga indogoba. Hanyuma iyo ndogoba ukuntu imeze, iyo ndogoba ni indogoba isanzwe iri hajya nyene kurya muhana. Icya kabiri ni iyo ndogoba iraziritse, iraboshe. Hanyuma iyo ndogoba si ukuboha gusa, ni indogoba novuga ko atanu umuntu n'umwe yigeze yiha agaciro, ngo kuko ngo nta muntu n'umwe yigeze yigenderako. Mani dufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Mu ncamake yari indogoba atakintu na kimwe ishaka guproduiza muri societe canke ishaka kumarira umuryango ifise. Iyo ndogoba yari indogoba atakintu na kimwe ashaka kuyituma, atamuntu ashaka kuyigenderako, basi ngo gende kuzana n'akantu, nta kintu na kimwe yimaze muri uyo muryango. Mani dufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Ariko kwa kuntu nyene
kwari kuyirekura hanyuma bakagenda bakayizirika ikarisha utwatsi hanyuma bakayizitura bakayijana bakayibika. Nta kimazi yari isanzwe ifise aho hantu kuko nta n'umuntu yayiyumvira ngo ayigendereko, ariko Yesu we amaze kuyiraba akayibona abona ni indogoba y'ikimazi ishaka kumugirira ikimazi, ashaka kugendera ke Yerusalemu, maze arabwira ati genda mu ndondere ya ndogoba nyene, nubwo abantu babona ko nta kimazi ifise mu maso yanje ifise agaciro, jewe urashobora kuyigenderako. Haleluya, Mana ishimwe. Birashoboka ko uno mugoroba kumbura ahantu baye uboneka nk'umuntu atacamaze atacusha guproduza mu muryango, humura ko Yesu we wakubona akubona nk'umuntu w'agaciro kuko wacungujwe amaraso yiwe. Mana ishimwe, Yesu abwe icyubahiro. Babati rero genda muyinzanire kuko nije nayiremye, icaremwe canje. Bamaze kuyizana icyo gihe singiye gusubira mu majambo yose, turabona rero ngo Yesu ngo bace baramufate baramuterura. Haleluya, yari yamaze kuba umwami, baramuterura bamuterekako. Bamaze kumuterekako ijambo ry'Imana twereka ngo toute la foule, iyo foule yose y'abadisipure biwe, iyo foule yose y'abigishwa biwe bari kumwe nawe, icyo gihe ngo bace batangura ngo bagira umunezero. Mu Gifaransa batubwiye ngo bamaze kuba bafise ngo umunezero ngo muri bo udasanzwe ubatera gutazira Imana, ngo kandi uwo munezero wari ufise ibyo ukomokako, wari umunezero upfa ku bintu bagiye babona ngo Yesu akora. Imana idufashe cyane, Yesu abwe icyubahiro. Nanezerewe cyane kuri iryo jambo ukuntu barivuze. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo ikintu cyateye umunezero izo ntumwa zituma bashaka gutazira Yesu ngo bibutse ibikorwa babonye Yesu akora, ntabwo bibutse ibyo babonye Yesu abakorera. Mari dufashe cyane kuko igihe Yesu yagendagenda avuga ubutumwa bwiza, nibyo yarakize ingwara ariko si bose bakize, nibyo yaragiye amuhora abantu baboshwe ariko si bose bakize. Abo Yesu yagiye akiza, abo Yesu yagiye abahora, baribuka ibikorwa yabakoreye bikabatera gushima Imana, ariko nabo bose batashoboye kubohoka babonye babandi bakira. Baribuka ko hariho Novike yigeze kugwa igihe kimwe Yesu akamutabara agakira. Baribuka yuko ari nahe Sikeli yashinze yuko yaguye Imana iramuzigamira murinda. Bamaze kubyibuka nubwo atari bo babikorewe directement, bakibuka ko ari igitangaza Imana yakoze ngo bigatera guhimbaza Yesu, bakamutazira kuko Yesu yagize neza. Haleluya. Rero numvise umunezero mwinshi wo kuza imbere y'Imana ntazi. Nabwo ati nubwo birashoboka cyane ko ushaka kuza hano ataco wibuka ko Yesu yakoze kuri wewe, ariko hari intaye twumvise zabo yabikoreye. Icyo cyonyine kirahagije kugira ngo kigutere gushima Imana. Manishimwe. Niba batagahuza ufise hanyuma kumva nta munezero ufise wo kuza gushima Imana, ushitse hano uzebuke ko ari umuntu yahawe costume dimanche, hanyuma bigutere gushima Imana ko nawe Yesu ashobora kuyiguha. Mana ishimwe, Yesu abwe icyubahiro. Ngo baramuha icyubahiro baramutazira, ariko ngo muri iyo fure rero babigishwa ba Kristo babandi Yesu yagenderera agakiza, babigishwa bamukurikira bavuga ati nkurikira. Babigishwa ba Kristo ngo habamwo bamwe bitwa abafarisayo, ngo bamwe mu bafarisayo bari basanzwe bari muri bo. Murazi ariko tuza gutazira Imana, wowe ukaza ufite intention yo gushima Imana no kuyitazira, ariko hakaba hariho n'uyundi yaje yabona naka ari hano imbere akumva nta mpamvu yo gushima Imana, ahubwo afise impamvu yo guca urubanza cyangwa kumuvuga nabi. Hari nabo twamatubona rimwe na rimwe bari nko mu bibanza ugasanga turiko turatazira, wewe arabana na mugenzi ahubwo bakajyana kara bagaca batwenga. Oye suko bimeze, reka kuba umufarisayo mu ngoro y'Imana, ariko shima Imana ko Yesu ari byo yakoze kandi uyu munsi aracyakora. Abafarisayo baca bashikira Yesu bavuga ngo zibizi intumwa, zibiza abo bantu bawe bareke gushima, bareke gutazira, kuko nuhabwa icubahiro ugashikira i Yerusalemu ugahabwa icubahiro, twebwe izina ryacu rirafudika himikwe wewe. Yesu arababwira ati abo nibyo murashaka murafise kubasha,
woshobora kunuma, ariko hari ibindi byaremwe byitwa amabuye naremye hano nayo nyene kuko ari byaremwe byanje birashobora gutazira Imana n'ijwi rikaduga hejuru bikavuga kuko jewe ikingiye canje cyuko Imana imicubahiro. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu agicubahiro kuko Yesu hari hageze yuko ashigwa hejuru. Imana ishimwe. Mbwirira mugenzi wawe uti shima Imana kuri no mugoroba kuko Yesu yatugendeye. Haleluya. Nanezerewe n'iri jambo avuga ngo bagira umunezero ubatera kumutazira ngo kuko hari ibyo babonye Yesu yakoze. Nubwo bobo harimwe abatakiza indwara bafadikanije hamwe n'abakiza indwara bashima Imana kuko hari ibyo bari biboneye n'amaso yabo. Imana ishimwe. Rero tunezeranwe n'abanezerewe nkuko ijambo ry'Imana rivuga bidutere gushimira Imana. Imana ishimwe. Numva ndangije ngaho ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dukomere amashimana yawe. Ntabazi kuvuza impundu ga yewe. Ntabazi kuvuza impundu ngo muyivuze. Numugoroba wo gushima Imana. Reka dukomere amashimana tuyivugirize impundu. Haleluya. 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 Yesu turagwaye icyubahiro. Turagushimiye kugira neza kwawe. Akira icyubahiro kuri uno mugoroba. Abo wakijije, abo wagiriye neza, n'ababonye ibitangaza ukorera bene data, dufatikanije hamwe twese mu kuguha icyubahiro, tugushimira, tugutazira, tugakora Imana igira neza kandi ishitsa ibyo yavuze ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rimwe na rimwe hari aho twibaza yuko tuzogira umunezero ariko duhejeje amashuri, turonsa akazi, turonsa abafasha, ariko muri ico gihe wamara kubiroha ugasanga siko byari bimeze, ngo kuko umunezero ukomoka ku kumenya Kristo. Imana ishimwe. Birabereye ko tuyishimye. Haleluya. Ngo kuri ngo kwa batwitangiye imbere ngo kwaravuze yuko ngo mu mutima w'umuntu harimo ikinogo vide, ngo ico kinogo gifise forme y'Imana, ishushanijwe mu buryo bw'Imana, ngo bisigura ko Imana yonyene nishakuza igasha gusatisfeza ubuzima bwawe. Naho woronka inzu, naho woronka imodoka, naho woronka umugore cyangwa umugabo, ntabwo ushobora kunezerwa igihe Yesu ataraganza muri wewe. Imana ishimwe. Yesu abwicubahiro. Rero avuga ati Yesu aragukunda, Imana iragukunda, nta gishobora kungana n'urukundo rwa Kristo kuko Yesu yagukunze atakintu na kimwe afatiye ko udakunditse, ariko atanga ubuzima bwiwe kugira ngo ushobore gukira nanje nshobore gukira. Imana ishimwe. Duhe icubahiro Imana yacu kuko rikombe ridasanzwe.